Yesu n'umwami. Igice cya 41. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Nta n'umusi numwe urahagara muri commune ukeneyemo parcelle cyangwa zone cyangwa quartier uvuga ati aha ndahahonyoye mana ndakeneye parcelle muri commune. Utangura kuhagendura, utangura kugenda uzunguruka igisagara, ico gisagara ukeneye kurongamo parcelle. Cyangwa ugenzure igisagara ugomba kurongamo umugeni cyangwa umusore. Papa we yavukiye mwisare. Nawe uvukira mwisare. None ugira urongorere cyangwa urongogwe mwisare. Uzovyare abanye ya fo kuhindura utangura kugendura. Amen. Tangura kwagenda ati aha ndashize amalimite ukazunguruka ukaja hari ati hatarenga ngaha niyo nzokura umugeni aha nyene. Murabona menyera kwakira amaraporo y'abakozi bawe bakuzaniye raporo abadandaza watumye kudandaza. Amen. Uri kurabwira ngo none wowe wana nagutumye je kurangura Kinshasa none wasanze wewe natumye Nairobi ko watevye cyane. Wewe nakubwiye ko Dar es Salaam ntakeneye ko ndakura ibidandaza nanabicishije Mombasa none. Tangura kwagendura. Hari abantu bicaye ngaho atacu bazinanye ko n'Imana atacu muravugana. Nuzi ngo umugeni azova muri komini yiye ntacuzi. Nuzi ngo uzorongora cyangwa uzorongoga umwaka uyuhe ntavyuzi. Cyangwa nuzi ngo uzokubaka inzu yawe ryari ntavyuzi. Ubuzima bwawe bumeze uko. Ariko utangura gusenga Imana uyibaze nikubwira ngo nzoguha inzu. Tangura kuja kupatanisha amatafari. Tangura kuzura baza ati mbe none abafundi barihwa gute muri no myaka. Bakakubwira. Tangura kuzura imenyereza ingene bavyita ibi bavyita ngo na makolone. Evyo bita mashenage amatafari tafari igeze kuri karani ngo bari kuzaniye ngo urumva ngo amafera beton ngo nayo ngo urumva ari utuntu bitutwetriye tujya nito tuzimbutse ngo urumva ngo korone bashira ko ivyuma bitatu ngo niyo bashira ko bine ngo ni nkaco kimwe ntabwo bitwara amahera menshi. Ugatanga kuzura imenyereza ibintu mwe nivyo ugatangura kumenya amaterme za lento ukamenya ko kaje bashira hejuru kitalento hari utuntu tutukostra hari yo gutanga kuzura twimenyereza kubera ntibizobe bikugwa ko ngo abo ngutangura kubaza ngo ivyo byo nibiki bakatangura kuvuga ngo urumva ngo tuba twita ngo lento nazo nizi kubera uzohamaze gutangura kugendura uko no kwizera ko ni kudasanzwe. Hari impuzu utarigera wambara, impuzu wambaye nta n'umusi n'umurarenza impuzu ya 50,000. Tangura kumenyera bari ko yakubaza ngo iyo shati wayiguza ngahe. Inayiguze make nayiguze 120,000. Naironse kuri make yari solde musanze bayigurisha 200,000. Utangura kumenyera kuvuga ivyo. Tangura kwimenyereza kwambara cravate. Ari abantu batarigera bambara cravate kuva bavuga. Tangura kwimenyereza cravate, tangura kwimenyereza agakoti. Tangura kwimenyereza wahamagawe mu bashinga nawe bakomakomeye. Nawe wicaye wavuze ijambo utangura kuvuga ngo Aburahamu yarazinanye n'Imana kandi je ndatangana na Aburahamu. Dusanzwe tuzi kwizera kenshi ko kwinjira mu majambo, ariko uravye Aburahamu ugasoma nkuru cyane za Aburahamu ntabwo yavugaga menshi. Muze musome neza. We ntiyavuga menshi. Imana yamubwiye ngo sohoka ngo harura inyenyeri, agasohoka agaharura inyenyeri akisubiye hari. Rindi rimwe gusa niyo yavuze ngo none samana none jewe umwana wundi niwe azoza gutora n'ivy'iwanje kweri kutarampa umwana. Mugabo yaragira ibintu by'ama acte prophétique. Yagira gute? Abonye abamarayika barenganye irabahamagara bakaza bakagiwiwe. Yarakora ibyo bintu akoze bigaca bikora ku mutima w'Imana. Mu marayika heje kugira inyama yaciye avugishwa ngo mwakuza nk'aya mango muzo mufise umwana. Imana kwera yarayizi
kuko kwizera kubaho, ukwizera ko gufatisha amaguru ukinjira ahantu ukaba waheje kuhafata. Nico gituma yabwiye Aburahamu ngo va hasi, ndio jambo twasomye ngo va hasi ugendure iki gihugu, iyo kiva kikagera ahazunguruka, kuko ari wewe nzogiha. Tugeze rero muri wa mwanya wo gusenga, reka dusenge kandi twizere ko Yesu aza gukora ibitangaza ku buzima bwawe. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, ndagushimiye kubw'uyu mwene data wamushoboje kumva buno butumwa. Arakeneye ko umugirira igitangaza, aramaze kumva ukwizera nawe ko kuduze kandi ko bishoboka, kandi byose ko bishobokera uwizera. Mana ndamusabiye umwene data ko umugirira neza, umukize ingwara zamufashe, umukize ibibazo arimo, umutabare mu ntambara arimo. Mana arashobora kuba ari mu ntambara zikomeye kandi ziteye ubwoba, kandi nta wundi mutabazi afise atari wewe. Ivyo byarasambutse, byarabomotse, byose umenga byahereye kandi hasi, ariko kandi Yesu urashoboye kandi kumusubiza itoto, kandi byose bikagenda neza. Ndizeye ko vyumvise Mwami kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu aguhezagire, wirigwe amahoro, uronke umugisha w'Imana. Murakoze. Nimba hari cyo Yesu yagukoreye biciye muri aya masengesho twasenze, nimba hari cyo Yesu yagukoreye biciye mu majambo wumvise twavuze, canke majambo twigeze kuvuga, canke masengesho twigeze gusenga, tugusabe uturungikire audio kugira ngo tumenye ivyo Yesu ariko arakora hirya no hino mu bantu biwe. Yesu aguhezagire. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe, burungikire n'abandi.